Nitwa Tuyisenge nkaba naje mva muri societe umuco wa Afrika, nkaba ndumwe yagiriwe amahigwe yo gukurikirana inyigisho zo muri Aforge ifashwe mu mugongo na coopération SUIS. Uyu munsi rero nkaba nagiriwe ayandi mahigwe yo kugira urugendoshure muri koperative ihingura ikigori c'iwacu. Nihweje ibyo twigiye muri Aforge ifashwe na coopération SUIS, nasanze ibyo bakora birimwo intambwe iteye imbere cyane. Dukurikije ibyo twize, nabonye byinshi tugiye guhindura bivanye naho nkorera, kuko hari inyigisho nyinshi twahawe n'abahinga bo muri Aforge baduhaye inyigisho nyinshi cyane. Uyu munsi rero kuri urugendo shure twakoze ngaha mu ntara ya Kayanza, twihweje ibikorerwa ngaha muri koperative ikigori c'iwacu, twasanze ari ibintu byiza cyane. Wamenga ko aba bantu nabo nyene izo nyigisho bari basanzwe bazifise, kuko izo nyigisho twasanze ibyo batwigishije byinshi aha mu kigori c'iwacu byinshi bihari. Abashimiye rero abo bahinga bo muri Aforge, bobo bafashe ako kanya kugira ngo baduhe inyigisho zitandukanye zo kwitunganiriza imigambi yacu. Ibyo baduhaye tugiye kubishira mu ngiro kugira ngo turabe natwe aho twari tugeze yuko hari ikindi ciyongerako.